adaciye no mu bindi bintu ninjije mu telefone yego azananye kuri telefone atakindi kintu aciye nkayinjiza bimacenda oya New Life Studio tujana n'ibihe. New Life Studio tunaenda na muda. yes abakunzi ba New Life Studio Bugenyozi turongeye kugaruka kuri ya chaîne yacu no munsi ndabazaniye na mawuja yes ubu ni manager wanje reka namakanya abanza baramutse yes okay no kuvuga uno munsi mutuzi je munze nka Eric umuntu cyane mumenyere hariya kuri Facebook kuri ya page yacu yitwa New Life Studio Bugenyozi gusa turafise na chaîne ya YouTube turakorera ko cyane muri no minsi uno munsi nkabanje rero ngo tube turaganira gatoyi kuvyigwa amazi minsi ndabaha ndababwire igitekerezo mfise tuvugane ingene telefone twibyaza umusaruro iyi telefone yacu iyi telefone ngendano ingene twibyaza umusaruro mabuja araza kutubwira nabonye ingene telefone atari yo kugura amamega mu bisanzwe abantu benshi muraze ko telefone tuyikoresha muku benshi abantu benshi telefone bayikoresha kuri Facebook na WhatsApp je bore mfise igitekerezo mabuja wewe uko kwezi wewe winjeje amafaranga na gute ukoresheje telefone amafaranga baba warinjeje aciye kuri telefone adaciye mu rudandazo wawe ukora adaciye no mu bindi bintu ninjije mu telefone yego azananye kuri telefone atakindi kintu aciye nkayinjiza bimacenda oya wowe uko kwezi wowe winjeje amafaranga na gute ukoresheje telefone yawe ngendana yaje amafaranga kabasha no yarura mbega ndaze wewe winjeje amafaranga menshi kuko wowe uramaze gusobanukirwa ibi bintu by'ino mugambi Ndabitanga. donc my people reka ndababwira ikintu kimwe ndabagira inama telefone ntiyo gutelefona telefone ntibiyo gukoresha WhatsApp nyine ico bayiro son excellence le président de la république rabitubwiye ngo na telefone nyene ngo abaye atakinirikira uri kurayikoresha ngo uzoyidandaze ijambo yararivuze jewe rero nari mfise igitekerezo jewe nari mfise igitekerezo mawuca umfashe kino kintu cyo tugisangiza n'abakunzi ba New Life Studio Bugenyozi ndiko ndiyumvira ingene ndaguha akabazo tugerageza kugira commentaire ni gute tukwinjiza amafaranga menshi avuye hanze amafaranga yinjabuka nuko turaze amadolari turaze amayero sivyo ni gute tukwinjiza amafaranga menshi y'amayero nk'amafaranga menshi y'amayero tukayinjiza akinjira mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa amafaranga menshi y'amadolari ni gute nka leta yogira strategy igafata nk'amafaranga menshi yo hanze ikayinjiza mu gihugu cyacu ubona yo bigenza gute we nka wewe ugerageje kutugira inama mwaye twungurana ivyiyumviro dufashanye n'aba subscribers bacu tumbe nk'ingene twobyaza umusaruro telefone zacu nkuko iyi chaîne yacu isanzwe itwigisha ibintu bijanye na telefone ubuhinga bwa telefone uburyo twoshobora kwinza nk'amafaranga tukisanga yagwiriye mu gihugu apatire yabijya bintu turima apatire yabijya bintu tudandaza muga tukaronka amafaranga menshi y'agaciro agwira mu gihugu bari kuvyumva dukoresheje telefone dukoresheje telefone nanjye ndaza kubwira uko ndavyumva tubigenza bizogorana muga bizokunda nkaje nk'ubu ari nkaje nk'umuntu yozana option mu telefone zoshobora kunyereka nkashiri wanje aho yoba ari tutari kumwe nkazoshobora kubona yuko uwo munsi yafunguye iyo application yogugwa n'abantu benshi sawa ico ni ikintu ca mbere kandi ico ni ikintu ciza sinzi ko ikindi kintu wogerageza kurenza ko kuko urabona ibi biganiro twari tumenyereye tubitanga en forme de video mugo nashaka ko tuza turagaragara ngaha rimwe dufashanya ugire iyindi nk'indi suggestion imwe woha abadukurikirana nanje cingira nk'utundi tuntu nka tubiri novuga canke kamwe citurangiza abadukurikirana nabo sako bakurikirana nyene telefone zirazana amafaranga mugabo baze barakurikirana utwo tuntu uzurashirako utwo tuntu burya turi n'ingaruka nziza ku mafaranga sawa yes my people mwumvise manager ukuntu avyumva ingene twokushaka kwinziza amafaranga menshi akagwira amafaranga y'agaciro okay jewe ryari nako ndarabigiye ikiganiro nzano ngo amafaranga y'agaciro ngo nakiri menshi mu gihugu kandi abana abantu benshi bagiye hanze bakina amafaranga y'agaciro kuyatwara hanze mabuje je nako ndiyumvira nko nka leta yuguruye nka chaîne ya YouTube sivyo leta ikugura chaîne ya YouTube hanyuma igacitegeka buri munyagihugu wese wo mu gihugu
kugurura konte nawe ya YouTube. Mwese agatunga konte yiwe ya YouTube nga muri telefone yiwe. YouTube murayibona nga sivyo. Hanyuma umaze gutunga chaîne ya YouTube leta ikaduza aba subscribers cyo n'ikintu ca mbere. Murabizi umaze kuduza aba subscribers bakaba benshi. Hariho conditions zisabwa no gukwiza aba abone 1000 kuri chaîne yawe ya YouTube. Hanyuma ukacuronka amasaha 4,000 mu kiringo kingana n'umwaka iyo chaîne ya YouTube yawe ikaciba monetize. Ico gimaze kuba monetize kuri buri video uzozoracishako ifise revenu izo kwinjiriza kuri konte yawe. Hanyuma leta imaze kugira uwo mugambi abanyagihugu urumva ikacifata video yari yose mugabo buri munsi ikacisha ko video kuri ya chaîne yayo ya YouTube. Natwe nk'abanyagihugu buri munsi tukaza turayiraba. No kuvuga nagenda babwire urose views 1000. Dufate yuko leta yoronka nk'amaviews 10,000 ku munsi n'imiburi buri kumva bikurikirana n'abantu benshi. Ufise views 10,000 kuko YouTube ihemba amaviews bitewe n'igihugu n'igihugu urimo uri kuraraba we uri kuraraba video. Je niko ndaba video ndi mu Burundi. Sinza kwinziza nk'umuntu yayiravye ni muri Amerika. Ninagira abantu benshi bari muri Amerika ko ari igihugu giteye imbere bisa n'ama iterambere ryinshi kana kari ibintu YouTube harura baza kwinziza amafaranga menshi kurusha mu Burundi. Muga amafaranga adashobora kuja munsi. Nagenda kibasiguriye kino kintu. Nukuvuga views urose umuliyoni w'amavyuzi kuronka umuliyoni w'amavyuzi n'abarimbye bama bawurose turose 1 million views twebwe abarundi kuri ya chaîne yacu ya leta. YouTube duhemba amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana 2 c'amadolari gushika ku bihumbi 600 by'amadolari. Mabuje ico kintu cyumva nukuvuga igihumbi n'amajana 2 c'amadolari reka turabe $1,200 tuwashaka dufatira kwa amafaranga make yanyu ma YouTube yoduhemba $1,200 tugwije na 4,000 ubu nyine idolari bariko baridandaza je $1 nakoreye ku kwezi kwa mbere natudandaje kuri 4,000 wisa dutora 5,760,000 sivyo reka dufate yuko ku munsi tuza turaronka umuliyoni w'amavyuzi kuko abantu ni turi baki muri 30 jours je dufata 30 jours tugwize na 5,760,000 soko tosha turonka miliyoni 17 nivyo ibintu nkana byihenzeko sawa reka tufate ku munsi twaharuye yuko tworonka $1,200 gushika kuri $6,000 reka dufate yuko nka twoba turose nka 6,000 y'amavyuzi kuri ya chaîne yacu ya leta kuri video yaciye ko buri munsi tworonka $6,000 cyo tugwiza na 30 jours sivyo dutora $180,000 tuce tukwiza na 4,000 wisa mu marundi cha dutora imiliyoni 864. Murabona ko ino ari mwaye yuko leta ishobora kwinjiza amafaranga menshi avuye hanze. Mubona gute kino kintu tugikoreyeko agira twagikanguye rero reka twaza bariko baradukurikirana no munsi mwe muri ko muradukurikirana wewe wakoreye amafaranga ngana gute ukoresheje telefone yawe. Hariho mwaye créer compte ya BT Pro tangura ukorera $. Créer compte omo ya 1xbet ukoresheje code promo sakabaganga tangura winzize inoti. Rondera uburyo bwose bushoboka telefone yawe tobiyo gutelefona biyo guca amafaranga vraiment. Telefone hanze hari umuntu neza usanga atunze na telefone panze inzu telefone ari imutunze gusa. Reka twiga ibintu byinshi telefone tuzohamenyera byinshi tuzoza turafashanya nta byinshi turamenya ariko umfashishijwe na management yanje zagenda ndabafasha byinshi mu bishoboka. Cameraman yari Smith yes. Hanyuma ibisigaye tuzogaruka kuri video y'ubutaha tubereka ingene mukore amafaranga menshi aho twako turavuga kuri kimwe tuzobereka n'ubutaha ingene byogenda. Thank you for watching. Nibagire gukora subscribe. Ciao ciao.